Haleluya. Ndabaramukije nanje amahoro umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima ibyo mwebwe nakaradukorera. Ndubasha Imana kuko yakoresheje nukuri hari kugira neza kw'Imana muri kino kibanza. Haleluya. Ijambo dusangira sirinini turasangira ijambo ritubwira ngo ibanga ryo gutanga. Inyigisho itubwira ibanga ryo gutanga. Turasoma ibisomwa bitoyi indwi hama duca tuja mu mwanya w'inyigisho. Badufashe Itanguriro kabiri umurongo w'indwi hama casuba Itanguriro gatatu umurongo wa 21. Reka twanze mu Itanguriro kabiri umurongo w'indwi. Itanguriro kabiri umurongo w'indwi uvuga ngo uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu aca abo ufise ubugingo. Amen. Turasoma Itanguriro gatatu umurongo wa 21. Umurongo wa 21 havuga ngo uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe impuzu z'insato arabambika. Haleluya. Dusomere wa 16 nawo ngaho nye mu gikwane ca gatatu nawo ninumva umenga urakenewe. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubaro wawe ufise inda uzokwama uvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Haleluya. Tuje muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 4. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 4. Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 4 havuga ngo Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 4 ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akaburarugero bihambaye cane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo mumaze guhunga muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza. Haleluya. Turasoma Abaroma kigwane ca 12 umurongo wa mbere. Abaroma igice ca 12 umurongo wa mbere. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Haleluya. Dusome Itanguriro 22 kuva ku murongo wa 16 gushika ku wa 18. Itanguriro 22 murongo 16 gushika 18. Murongo wa 13 havuga ngo 16 gushika ku 18. 16 gushika ku 18. ati ndirahiye ni kuhora havuze kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha kandi n'uruvyaro rwawe nzoruha kugwira rungane n'inyenyeri zo mw'ijuru canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga kandi ruzotsindira ibisagara vy'abansi babo kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha kuko wanyumviye. Amen. Amen. Tuje mu bami ba mbere ikigwane ca 17. Abami ba mbere ikigwane ca 17 umurongo wa 13 gushika 16. Murongo wa 13 uravuga ngo Eliya aramwishura ati ntutinye genda ugire nk'ukuvuze mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira nawe n'umwana wawe n'umwana wawe kuko uku ari kuhora Imana y'Abisirayeli avuze ako gaseke ntikazoheramwo ifu n'ako gakarabo ntikazoheramwo amavuta gushika ku munsi uhoraho
azorekurira imvura ku isi. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze, kandi uwo mugore n'abo mu rugo rwiwe na Eliya babirya igihe kirekire. Ako gaseke ntikaheramwo ifu, n'ako gakarabo ntikaheramwo n'amavuta, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze, iryo yavugiye muri Eliya. Amen. Turangirize ku Bikorinto ba kabiri kigabane c'icenda, gatandatu gushika ku ndwi. Abikorinto ba kabiri kigabane c'icenda umurongo wa gatandatu, umutwe w'amajambo uvuga ngo gutangana umunezero. Ariko ico mvuga ngiki: ubiba bike azokwimbura bike, ubiba vyinshi azokwimbura vyinshi. Umuntu wese atange nk'uko yagize imigabo mu mutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Amen. Dukomera amashi umukozi w'Imana dusomeye ibisomwa. Uhoraho Mana, turagushimiye ku bwano majambo dutekeye kuzirikana gusoma. Mana, waratubwiye ko Mpwemu Yera azotwigisha kandi azokwama atwibutsa amajambo yawe. Reka rero no majambo twasomye Mpwemu wawe yashimangire imitima yacu, ab'ubugingo bwacu, ayasigure Mwami, ayasigure, adushoboze kuba by'ukuri abagaragaza ubwami bwa muri ino si. Urakoze Mana, ishimwe ryose ni rya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ino nyigisho iratubwira ngo ibanga ryo gutanga. Ni inyigisho ndende ariko tuza kuyivuga mu duce dutatu. Agace ka mbere karatubwira kamere y'Imana. Agace ka kabiri karatubwira ko Imana irashaka ko dusa nayo muri kameremere kayo ko gutanga. Agace ka gatatu karatubwira itegeko ryo kubiba no kwimbura. Haleluya, haleluya. Ugutangira Imana bifise ikimazi kinini cyane mu bwami bw'Imana no mu buzima bw'umukristo. Ugutangira Imana bifise ikimazi kinini cyane mu bwami bw'Imana no mu buzima bw'umukristo. Igisomwa twasomye cya mbere cyatubwiye ukungene Imana yaremye umwana w'umuntu, ico yakoze. Uri mu gitabo cy'Itanguriro, uri kurasoma ukungene Imana yaremye ibintu byose, Imana yaravuga bikaba. Ariko mugeze ku mwana w'umuntu yaramubumvye, iramubumba kujya wabumba inkono, iramuha iforoma, abaho asa n'uko atabuginga ari kiziga. Murabona inkono canke igishusho nta buzima gifise. Hari ibisho bisa n'abana b'abantu, hari ibisho by'abantu babumba, ariko icyo gishusho ntikivuga, ntikibona, mugabo uri kurakira umengana umuntu. Umuntu yarabumbwe yari ameze nk'uko, ariko Imana ikora ikintu kidasanzwe. Tugomba turabe kamere y'Imana. Kamere y'Imana yayo, Imana igizwe na kamere yo gutanga. Haleluya. Kandi nitanga ibyo ari byo byose, itanga ibyayo by'agaciro. Haleluya, haleluya. Imana yakoze iki? Yafashe ubumana bwayo, yafashe ibyayo, ubuzima bwayo, ibuhumekera mu mwana w'umuntu, ihumekera mu cyabumbwe cyitwa umuntu, ngo uwo muntu acagira ubugingo. Nta handi Imana mu kurema yakoze iki kintu, yagikoze ku mwana w'umuntu. Mbese ugiye ugasubira ukaraba ukuremwa kw'ibyaremwe byose, ibiboneka n'ibitaboneka, byose byaremwe ku bw'intumbero imwe. Byaremwe
kubw'umwana w'umuntu. Ibi byose mubona bidukikuje byose biriho kubera umwana w'umuntu, biriho kubera umwana w'umuntu. Imana yararemye ibyankenerwa byose byose ku munsi wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ikirema umwana w'umuntu imweje kumutunganiriza ibyo yamuremeye byose. Uko niko Imana imeze. Imana kamere kayo ni ugutanga, ni ugutanga. Nimba inka ziriho kubera Imana yashatse kuziha umwana w'umuntu. Nimba izuba ribonesha uno munsi ririko ribaho kubera umwana w'umuntu. Imana yatanze ibyankenerwa byose kugira umuntu abeho amerewe neza. Ibyo nibigaragara, ibyo nibigaragara. Ugiye mu by'impwemu, Imana ntiyatanze imikate gusa n'ivyamwa canke n'inyama, ariko yatanze n'uburinzi ku mwana w'umuntu. Yatanze uburinzi. Imana yabereye ministère des finances umwana w'umuntu, imubera na ministère de la défense. Mu yandi majambo, nta kitakoze ku mwana w'umuntu, nta na kimwe itakoze, nta na kimwe itakoze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igereranywa n'umuvyeyi, ariko abavyeyi bacu b'inyama n'amaraso hari ibyo badashoboye, hari ibyo bifuza mugabo badashoboye, ariko Imana yoyo yaravyifujije irabikora kandi irabishoboye. Haleluya, haleluya. Aha turacari mu bifadika, ibifadika. Imana tugiye mu gisomwa cya gatatu twasomye, Imana ngo hari amasezerano y'akaburarugero. Ubundi amasezerano yose ari muri Bibiliya Imana yaratanze. Abasobanuzi ba Bibiliya baravuga yuko muri Bibiliya hari amasezerano arenga 2,000 Imana yahaye umwana w'umuntu. Muri ayo masezerano sinzi wewe ayuzi, naje ubwanje sinzi ayonzi, ashobora kuri bari make, mugabo Imana yo kuyandika kuyatangaza yaraheje gutanga. Nahawe nanje kuko ayo masezerano tuyagira yacu. Haleluya, haleluya. Ariko muri umurongo rero wo muri Petero wa kabiri igice cya mbere hanyegejemo n'ikindi gice cy'amasezerano. Amasezerano atashoboye ukungene isi yaha amatazirano cyangwa ukungene yo yavuga kubera uburemere bwayo. Isi yarabuze ukungene buri yavuge, gutinda bavuga ngo twaronse amasezerano y'akabura rugero. Haleluya, haleluya. Akabura rugero mu gifaransa ni sans mesure. Ubundi ibintu byose biri ngaha mu isi bifite mesure, birapimwa, birashobora kuharugwa. Ariko hageze igihe Imana kubera ugukunda umwana w'umuntu no gutanga kwayo itangariza umwana w'umuntu ko hariho n'amasezerano muri inosi atagira mesure, atogira n'izina. Iyo niyo Mana. Ako niko kameremere k'Imana yacu. Nuko Imana iteye bene data. Haleluya. Nuko Imana iteye yacu. Ni Imana itanga ibirenge ubwenge bwacu. Ni Imana iremwe ibayeho mu gutanga. Haleluya. Tukiri ngaha
muri igisomwa cya kabiri batubwira ukungena imana yabwiye Aburahamu ahejeje gutanga Isaka. Aburahamu yasabwe ikintu gikomeye cyane, yasabwe gutanga, yasabwe gusa n'Imana, kandi Aburahamu arumvira, aratanga Isaka. Atanze Isaka, Imana ngo irirahira. Irirahira kubera iki yirahiye? Yirahiye kubera ibonye usa nayo muri iryo banga yo gutanga. Irirahira ivuga ibintu novuga birenze, ngo no kuguhezagira nzoguhezagira. Hagera igira amubwira ngo uzokuvuma nzomuvuma, uzoguhezagira nzomuhezagira. Murumva icyo ari cyo? Imana ni nkuko yadeklara ati ubu rero Aburahamu uwabansi bawe bagiye kuba abansi banje. Murumva icyo ari cyo? Abansi bawe bagiye kuba abansi banje, kandi abakunzi bawe bagiye kuba abakunzi banje. Imana iravuga ikindi kintu kiremereye cyane, iravuga ngo amahanga yose azohezagirirwa mu izina ryawe. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera gutanga. Ibanga rya Aburahamu ryo gutanga niryo ryuguruye inzira y'agakiza wewe urimo nanjye ndimo. Kuko igihe Imana yavuga ngo n'amahanga y'isi yose azohezagirirwa mu izina ryawe, yari kiravugishwa yuko muri Aburahamu ariho hazova umukiza. Yesu Kristo yaziye muri iri sezerano Imana yasezeranye Aburahamu, yogeye kuri ino sezerano niryo yinjiriyemwo. Mwibuka Imana iri kigena n'Abanyisirayeli barakora amakosha bakayiha umugongo, mugabo Imana yibutse ibyo yasezeraniye Aburahamu ikabagirira imbabazi. Yibutse ukungene yirahiye Aburahamu, Imana ikagira imbabazi. Imana irashaka ko dusa nayo muri kameremere ko gutanga. Imana irifuza ko dusa nayo. Mu Baroma 12 umurongo wa mbere Bibiliya yatubwiye ngo twitange nk'ibimazi bizima. Twitange bene data mu vyerekeye gutanga, imbere yuko wiyumvira ivyuha Imana, imbere yuko wiyumvira kwiha amafeza n'inzahabu, imbere yuko wiyumvira kwiha amadolari canke amayero, Imana ikeneye wewe. Ikeneye wewe d'abord ko witanga nk'ikimazi kizima. Ikeneye wewe. Ibuze wewe nta vyawe ikeneye. Ikubuze nta vyawe ikeneye. Imana si umukene, nta fundraising ikora, ntirondera imfashanyo, irikwiye. Ibanga ryo gutanga turaza kubibona rinyegejemwo ibanga ryo kugwizwa. Haleluya, haleluya. Ibanga ryo gutanga rinyegejemwo ibanga ryo kugwizwa. Ubundi ubutanga niwe yunguka. Haleluya. Mu bwami bw'Imana utanga niwe yunguka, niwe yunguka. Imana rero irakeneye ko wewe ubikimazi kizima, wishikana, ikabanza ikakwakira, ikakwemera, mukagira ubusabane, ivyo kuyiha bikaza inyuma. Hari abantu bibwira ati jewe ndakeneye ninaronka akazi na dimanche nzokora, igihambaye nuko ndonka amafaranga nkajana mu ishengero. Ayo mafaranga yawe ntayikeneye, ntayikeneye. Imana ikeneye wewe, ikeneye umutima wawe. Kuko kugira wewe ikuronke
ikiguzi yatanze kiraremereye cyane kurusha amafeza n'inzahabu. Haleluya, haleluya. Mu itanguriro mu itangiriro 22 aha turahejeje muri mu bami ba mbere 17 aha batubwira amakuru ya Eliya n'umupfakazi w'i Zarefati. Turi kuri ka gace ka kabiri kuko Imana yifuza yuko dusa nayo mu ibanga ryo gutanga. Aya makuru ya Eliya n'umupfakazi w'i Zarefati turayazi, Bibiliya iratubwira kenshi. Eliya imbere yaha yarahejeje kugirirwa igitangaza ari ku mugezi w'i Geriti. Kuri uyu mugezi yagendewe n'igikona, nico camugaburira. Ico gikona kikamuha umutsima, kikamuha n'inyama. Imana yacu irateye ubwoba bene data. Murashobora kwiyumvira igikona kigemura umutsima n'inyama? Igikona. Igituma bigoye niki? Ubundi igikona ibisiga byose bijya inyama, bijya umutsima. Sinzi rero ko Imana yabanje guhaza kino gikona kugira gihere inzara gishoboye gushikana umutsima n'inyama. Ariko kubona Imana yatumye igikona nico gitangaro ca mbere. Kubona ituma igikona ikagiha inyama ikagiha n'umutsima kugira kije kugaburira Eliya. Kubera Imana yacu itamenyerwa, Eliya harageze igihe igikona kirasiba. Kirasiba. Bibiliya nitubwira iminsi cyo cyarasibye. Ariko Eliya nibaza ko hageze igihe agasonza, akeraguza mu kirere akaraba igikona akakibura. Ijwi ry'Imana rimuza ko rimubwira ngo genda ku mupfakazi Zarefati, niwe azokugaburira. Sinzi urugendo yo baragenze, ariko nibaza ko hatari hafi. Mwiyumvira iyo Mana yacu. Iyo Mana yacu ntimenyerwa bene data. Mwiyumvira imihana Eliya yasimvye n'inzara mu nda, mugabo gusa kugira ashike kuri umupfakazi Zarefati. Ari umukozi w'Imana yakoreshejwe ibitangaza, yamanuye imvura, yishwa bavugishwa bakamenyi baba yari, mugabo arasonza kugira ashikire wa mupfakazi. Uri kurasoma Bibiliya neza, burya Imana ntiyashaka kugira neza Eliya. Burya ntiyashaka kugira neza Eliya. Imana yagomba kugendera ujya mupfakazi w'i Zarefati. Niwe Imana yari itumbereye, niwe Imana yashaka kugira neza. Ubundi Eliya yari gushobora kugaburirwa hari hose, mugabo Imana yari ikeneye urufunguruzo ujya mupfakazi akoresha kugira igihe cy'inzara cyose kizegihere adashonje. Haleluya, haleluya. Kandi urufunguruzo rwari kumuvugishwa Eliya, nta wundi. Iyo tugendana n'Imana rero twitondere ukurongorwa n'Imana, kuko gutandukanye n'ivyumviro byacu, gutandukanye n'inzira zacu. Nitwibwire ngo umugisha uzozanana ngaha, uzozanana ngaha. Oya, umugisha uva ku Mana uzanana aho ubwenge bwawe udatekereza. Inyinshi iva ku Mana izanana ahantu utigeze uniyumvira, kugira Imana igumana icubahiro cyayo. Haleluya, haleluya. Eliya arashika kuri umupfakazi, asanga umupfakazi asigaranye rasyo imwe, ropa imwe, gucumba
bagaca bipfira n'umuhungu wiwe. Mugabo Imana yari yabonye wa mupfakazi w'i Zarefati, ariko uwo mupfakazi naho Imana yari imugendeye ashaka kumutabara, hari icyo yari asabwe gukora, kandi yatagikora inzara ari kumwica. Nico gituma n'uno munsi turasa n'urya mupfakazi w'i Zarefati. Hari igihe turondera ko Imana itwugurura ibyacu, Imana itumara ubukene, muga Imana yatubwira ibanga gatoyi twokora kugira ibyacu vyugurugwe tukagwana navyo. Erega urya mupfakazi w'i Zarefati yari afise amahitamwo abiri, ko acumba agafuka nyuma akakarya n'umuhungu wiwe hama bakifira, canke kumvira icyo umuvugishwa w'Imana amubwiye. Erega ubu turashobora kuvyumvira ko ari ibintu bisanzwe, mugabo ico gihe ngo cyari igihe c'inzara. Sinzi ko birabashikira ngo murabe nko mu makambi y'impunzi, iyo babashira ibifungurwa ukungene bigenda. N'umuvyeyi aribagira umwana yavyaye. Uyu mupfakazi yari kasabwa ikintu kigoye. Nagomba ndakubwire mwene data, nawe Imana izogusaba ikigoye mu ntumbero yo kugira neza. Haleluya, haleluya. Imana nizoza kugusaba umusesekara, izogusaba ibisa na kagafu ka mupfakazi w'i Zarefati kanyuma. Izoza kugusaba kamwe nyene kanyuma usigaranye kugira ibohora ibyawe. Haleluya. Kugendana n'Imana bene data bisaba gucisha bugufi, kandi bisaba kumvira utarinze kuja mu vyiyumviro vyawe. Kandi Imana yubaha kuyumvira kurusha ibindi vyose. Uwo mupfakazi amaze kumvira, ibintu vyaciye bigenda neza, igihe c'inzara cose gihera ari mu musesekara udasanzwe. Abandi bariko barahona, Imana iramugendera. Mwibuka amajambo Imana yabwiye umwami Sawuli igihe yamubwira kumara abansi biwe bose. Hama Sawuli asanga mu bitungwa yaragiye kwaka abansi hari ibitungwa vyiza, afata n'abantu ngo bakaranga arabika. Umuvugishwa mushikira amubwira ati, ubwo ruyogoyogo numva n'ugwiki. Saramubwira ngo ibi ndi bimaze nategura ushikana Imana. Umuvugishwa amubwira ati, hari ibyo yagusavye, ati kumvira birusha gutanga ibimazi. Haleluya, haleluya. Urugendo tugendana n'Imana yacu, ico twotanga cyambere nukuyumvira kurusha gutanga ibimazi. Imana tutayumviye nta bimazi keneye. Niyo vyo bisa neza ku maso yacu, niyo bisa neza ku maso y'abarongozi, nta vyikeneye mu gihe tutayumviye. Haleluya, amen. Tuje ukace kanyuma kugira turangize. Ibanga ryo kubiba no kwimbura. Itegeko ryo kubiba no kwimbura ni itegeko ntasubirizwa. Mu vyerekeye ukugwira, nta kugwira kubaho atakubiba kwabaye. Ukubiba no gutanga. Ntihagire umuntu n'umwe yokwibwira ngo je no kwisonzesha ngo kugira ngo izi ibintu vyanje. Haba namba. Urahabwa ibanga ukabiba, hama ukagwira.
n'imana ubwayo kugira ironke abandi bana byayisabye ko ibiha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, iramutanga araja ikuzimu arahambwa kugira ironke amasinzi y'abana. Haleluya, haleluya. Abakristo rero turashaka yuko twogira ibihe gusa byo kwimbura atabihe byo kwiba twabayemo. Kubera iki? Ibihe byo kubiba biraruhije, kandi ibihe byo kubiba naho tubibamwo womenga kubera utabona resulta yihuta, umenga uri kuratakaza imbuto. Mu kuzitera turaziterera, womenga turazitaye, ariko ni muri ibyo dutaye, dusa nuko dutaye havamwo amasinzi y'ivyimburwa. Iryo banga rero ryamyeho kandi rizokwamaho iteka ryose. Aburahamu kugira turonke umugisha yarabivye umwana wiwe, yaratanze, naho uwo Musa atamwishe yari yahejeje kubikora. Imana irabishima, avuga ati sigaho, ndabonye umutima wawe. Haleluya. Uyu mupfakazi w'Izarefati kugira ashobore guhera inzara yarabivye mu bwami bw'Imana, yarabivye mu buzima bw'umuvugishwa, hama abona ingaruka nziza. Mu Bikorinto 9 kuva ku murongo wa 6 gushika ku 7 batubwira yuko umuntu yobiba n'umunezero, kandi ngo uwabivye bike azokwimbura bike, uwabivye byinshi azokwimbura byinshi. Ndangiza, hari ibintu bitatu nigeze kuvuga ndiko ndigisha kino cigwa, ndabivuga nihuta. Ibintu bitatu bikenewe ku muntu aja kubiba, ivyo ni ivy'ingenzi. Hariho umurima, uroye kubibahi, aho ugiye kubiba harateguye, aho ugiye kubiba harimbuka, ikibanza ugiye kubemwo urakizi neza. Birakenewe ko umuntu abiba wese amenya neza aho abivye ko ari ahantu ho. Ayandi makuru akenewe ku muntu agiye kubiba ni imbuto atwaye. Naho ubiba mu kibanza ciza gihategeza kwimbuka, kirimo engrais chimique, kimeze neza, ubivye imbuto mbi, iyo mbuto izoherayo, ntizokwigera yama. Iyo ni ingingo ya kabiri ikomeye cyane ku muntu aja kubiba. Ingingo ya gatatu ikomeye cyane ni igihe cyo kubiba. Ni igihe cyo kubiba. Iyumvire umuntu yofata muci akaca agenda gutera ibiharage ku musozi, ntacyo yo kwimbura. Naho yoba yatoye ikibanza cyiza, naho yoba yatoye imbuto nziza, kubera yihenze ibihe, umwanya waramujanye. Haleluya, haleluya, haleluya. Korari zidusenge.